mu gihe abarundi benshi mu byo bakora bakenera amafaranga mva makungu kandi no mu gihe heruka gufatwa ingingo yuko abafata ingendo z'indege bagiye kuzoza barariha muri ayo mafaranga nyene, mbega leta yobirika irakora iki kugira ngo ayo mafaranga ashobore kubonekana cyane cyane yuko abadandaza benshi bayakenera bigatuma kumbure n'iduzwa ry'ibiciro ribaho. Hama mbega berbe yoba yafashe izihe ngingo mperekeza kugira ngo abo bafata izo ngendo bazoze bararonka ayo madolari vyoroshe. Ibanki ya Republika y'u Burundi irafise ingene iriko irabitunganya, iriko irabitegekanya kugira ngo amafaranga mva makungu ari mu gihugu abandanye yongerekana. Ariko iyo tuvuze ko ari amafaranga mva makungu no kuvuga yuko ava mu makungu hariho ico twajanyeye. Aha nkuko Sebarundi yama yavyibukije abene gihugu no kugwiza umwimbu dushorera mu mahanga kugira ngo ayo mafaranga mva makungu ashobore kugaruka, ashobore kuza mu gihugu. Kandi niyo twashoye hanze ibintu ayo mafaranga koko ashobore kugaruka mu gihugu. Aha rero haramaze imisi hariho ingingo Ibanki ya Republika y'u Burundi yafashe kugira ngo ikosore ibintu, ingingo zimwe zari zarafashwe mu gihe igihugu cari mu ngorane, wasanga kumbure zitorohereza ayo mafaranga mva makungu ingene aza mu gihugu. Aha muribuka yuko haheruka kugururwa amazu gusubiza uburenganzira abadandaza amafaranga mva makungu ko bashobora kugurura kuyadandaza atangorane. Uno munsi ayo mazu arashika ku 200 ari Bujumbura no mu gihugu hagati abandanya yugururwa. Ikindi naco nuko hemerewe kandi abantu barungika amafaranga mva makungu ku buryo bwihuta, transfer instantané. Ingingo yashimishije benshi kandi byabonetse yuko yaciye iduza umurindi w'amafaranga mva makungu yiyongera mu gihugu. Hariho rero n'izindi ngingo zibandanya zifatwa nkuko ntiheruka gufatwa yahaye uburenganzira ubuserukizi bw'ibihugu n'amashirahamwe yegamiye ONU kugira ngo ashobore kugurura amakonti, ububiko mu mafaranga y'ubudandaji. Iyo n'ingingo nayo yashimishije benshi cyane kandi bigaragara yuko nabo bari baratinye kumbure kuza bararungika amafaranga muri ubwo bubiko buri ngaha mu gihugu bazoheza bakayazana. Ikindi naco hariho iyindi ngingo yafashwe yo gusubiza uburenganzira amabanki y'ubudandaji kugira ngo ashobore kugurura nako ashobore gukurikirana ivy'ubutare mu bijanye no gushorera hanze ubutare babikurikirane. Ivyo navyo ni ingingo nyene kandi yashimishije benshi izofasha ko ubwo rugero rw'amafaranga mva makungu ari mu gihugu rubandanya gongerekana. Hariho n'izindi ngingo nyinshi ngira ngo nishuye n'ikibazo bajije ivy'amatike y'indege kandi ndanamushimira cyane kubera ko hariho abantu bagize ubwoba babonye ikete ryasohowe n'umuyobozi mukuru w'Ibanki ya Republika y'u Burundi ryibutsa, novuga ko ryibutsa uburenganzira abadandaza amatike y'indege bafise bw'uko bashobora ayo matike kuyadandaza amafaranga mva makungu. Burya ni uburenganzira bari basanganywe kuva kera mu itegeko rihari, ariko bwari bwabaye burahagarikwa gatoya kubera ko igihugu ibihe cyari kirimwo byasaba yuko hafatwa ingingo zotuma umurindi w'amafaranga mva makungu agenda hanze agabanuka, ahubwo kandi na mbere agashobora no kongerekana. Iyo ngingo rero
yari ingingo novuga ihotora abo bantu badandaza amatike mva makungu kubera amatike y'indege kubera yuko burya ajya amashira hamwe atandatu adandaza amatike ngaha mu gihugu n'ay'abanyamahanga ugiye kugura itike y'indege ubugiye kugura mu mahanga ugiye kurangurira mu mahanga mu gihe ikintu gikorerwa mu Burundi cyose cyangwa kidandarizwa mu Burundi gigugwa amafaranga y'amarundi abo bantu basanga bahotowe baciye baguma badandaza mu marundi nivyo ariko bari basanganywe ubwo burenganzira ubu rero ijya ngingo yarabatomoreye yuko bashobora kumanika ibiciro vyabo muri aya mafaranga mva makungu no mu marundi wewe rero ugiye kugura iyo tike y'indege uriha mu mafaranga mva makungu canke mu marundi murakoze hanyuma bakaba bafise uburenganzira mu misi za Banki ya Republika y'u Burundi yarabibemereye yuko bazobereka uburyo bazoza bararonka ayo mafaranga mva makungu baciye mu gisata c'amabanki nabo kandi ivyo barabishimye cyane